Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'ubutungane ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Amakuru ya kano kanya harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. I Bururi harahagaritswe abantu babiri kubera banse kwisansumisha. Arikade Nzisabira w'imyaka 32 na Jacqueline w'imyaka 40 bo ku mutumba wa Burunga muri zone ya Gasanda muri komine n'intara ya Bururi barapfungiwe mu gasho k'igipolisi i Bururi kuva kuwa Mungu. Bagirizwa kwanga kwisansumisha. Abajejwe intwaro baho bakaba bavuga ko abo bantu babiri banse kwiyandikisha muri rusansuma iriko iraba mu Burundi. Mu ntara nyinshi abantu bo mu madini amwe banse kwishura ibibazo vy'abagira rusansuma bakavuga ngo ni ivya Satani. Henshi uca usanga abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi babandikisha ku nguvu. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi irutana indongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi zivuga ko zifise ubwoba ku mutekano wazo inyuma y'amanama y'umugambwe uri ku butegetsi ku magenekerezo ya 11, 12 ndetse na 20 Nyakanga 2024 umugambwe CNDD-FDD waragirishije inama mu ntara nshasha ya Burunga iri mu bumanuko bw'u Burundi. Muri ayo manama kubw'indongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi Iporona na Seneri, uwo mugambwe uri ku butegetsi warateye ubwoba ko ushobora kwica bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe n'indongozi z'iyo migambwe muri komine Giharo mu ntara ya Rutana iri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi zaravuzwe cane. Izina rya Juma Theoneste ryaravuzwe mu nama ya mbere. Uwo mugabo yaheruka kuva muri CNDD-FDD yinjira muri Iporona. Si wenyene kuko n'abandi banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi baravuzwe. Sylvain Nzikoruriho ndetse na Renova Hakizimana barongoye CNDD-FDD muri komine nshasha ya Musongati mu ndinganizo nshasha ntibariye umunwa. Basavye abanywanyi babo kubica canke kubapfunga imbere y'amatora yimirije. Uko akaba ariko bitomorwa n'umwe mu banywanyi b'umugambwe Iporona aho yemeza ko vyavuzwe n'abari muri iyo nama y'umugambwe uri ku butegetsi. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu cacu ndibugushikirize ino nkuru ivuga ko Igoma abantu batari munsi ya 30 bamaze gupfa, abandi nabo barenga 3800 barafatwa n'akaranda k'urukushi rw'inkende muri Noru Kivu. Abatari munsi y'ibihumbi 3843 baramaze gufatwa na Mpox mu ntara ya Noru Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ivyashikirijwe n'uburongo y'intara y'ubuvuzi ya Noru Kivu yatomoye ko abantu 28 bamaze guhitanwa n'uwo mugera. Gaston Rubambo harongoye intara y'ubuvuzi yabivugiye mu nama yo kurabira hamwe uko umurindi wo kurandagata kw'iyo ndwara kwifashe, hakaba hari kuwa 19 Nyakanga guheze. Akaranda k'urukushi rw'inkende ntigahengeshanya guhungabanya uburere butandukanye bwa Kongo kuva gatanguye kwibonekeza muri ruheshi guheze. Abantu 3843 baramaze gusansumwa ko bafashwe nako. Muri abo 190 barakize nayo 28 barapfa. Uko akaba ariko yatomoye. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hamwe ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abonner naba ukoresha YouTube y'igifaransa canke ijambo subscribe naba ukoresha YouTube y'icongereza. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure.
Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko i Bururi hahagaritswe abantu babiri kubera banse kwisansumisha. Arikade Nzisabira w'imyaka 32 na Jacqueline w'imyaka 40 bo ku mutumba wa Burunga muri zone ya Gasanda muri komine n'intara ya Bururi barapfungiwe mu gasho k'igipolisi i Bururi kuva kuwa Mungu. Bagirizwa kwanga kwisansumisha. Abajejwe intwaro baho bakaba bavuga ko abo bantu babiri banse kwiyandikisha muri rusansuma iriko iraba mu Burundi. Mu ntara nyinshi abantu bo mu madini amwe banse kwishura ibibazo vy'abagira rusansuma bakavuga ngo ni ivya satani. Henshi uca usanga abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi babandikisha ku nguvu. Ku wa 16 Myandagaro hariko haraba rusansuma rw'abantu, uburaro, uburimyi n'ubworozi muri ico gihugu kiri mu bito muri Afurika y'ubuseruko. Urwo rusansuma rwategerezwa kurangira kuri uwa Mungu, rwongeweko iminsi 5. Nikora Ndayishimiye harongoye ibiro bikuru bijejwe rusansuma yamenyesheje ko abiyandikishije mu gihugu cose bari ku rugero rwa 98.4%. Intara ya Buhumuza ikaba ari iya mbere ifise abangana na 99.7%, mu gihe intara ya Bujumbura iza inyuma ku bice 96.3%. Nayo kandi mu ntara ya Rutana indongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi zivuga ko zifise ubwoba ku mutekano wazo inyuma y'amanama y'umugambwe uri ku butegetsi ku magenekerezo ya 11, 12 ndetse no kuwa 20 Nyakanga 2024. Umugambwe CNDD FDD waragirishije inama mu ntara nshasha ya Burunga iri mu bumanuko bw'u Burundi. Muri ayo manama kubw'indongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi Iprona ndetse na Seneri, uwo mugambwe uri ku butegetsi warateye ubwoba ko ushobora kwica bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe n'indongozi z'iyo migambwe mu makomine ya Giharo mu ntara ya Rutana iri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi zaravuzwe cane. Izina rya Juma Theoneste ryaravuzwe mu nama ya mbere. Uwo mugabo yaheruka kuva muri CNDD FDD yinjira muri Iprona. Si wenyene kuko n'abandi banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi baravuzwe. Sylvain Nzikoruriho na Renova Hakizimana barongoye CNDD FDD muri komine nshasha ya Musongati mu ndinganizo nshasha ntibariye umunwa. Basavye abanywanyi babo kubica canke kubapfunga imbere y'amatora yimirije. Uko akaba ariko bitomorwa n'umwe mu banywanyi b'umugambwe Iprona, aho yemeza ko vyavuzwe n'abari muri iyo nama y'umugambwe uri ku butegetsi. Kubw'iryo soko nyene amazina y'abitavye iyo nama arazwi. Ni Leonard Ruhoranyi arongoye umugambwe CNDD FDD ku mutumba Kibimba, Zachary Barutswanayo umukuru w'umugambwe Kibimba, Siriyake Komeza Urugendo arongoye CNDD FDD muri zone Butezi akaba n'umunywanyi w'uwo mugambwe ku mutumba Kibimba, ndetse na Leonidas Bahati. Iyo nama yo kuwa 20 Nyakanga ku mugwa mukuru wa zone Giharo yari igenewe abigisha no muri zone Muzye muri komine Giharo. Kubw'abari muri iyo nama, umunyamabanga wa CNDD FDD muri komine Musongati Renova Hakizimana yaragabishije abigisha bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi imuzye. Uwo mwigisha azokwihenda hakigisha inyigisho zitari za CNDD FDD azopfungwa nicwe. Uko akaba ariko yateye ubwoba. Yarongeye ko ati umwigisha azokora nabi azoba agomba ko yimurirwa mu kibanza tuzokwiga neza, kandi ntazokwidoge kuko vyose bibanza guca imbere yanje. Ariko ntiyatomoye ivyo bikorwa ivyo ari vyo. Ayo majambo y'iterabwoba arateye umutima uhagaze indongozi z'imigambwe Iprona na Seneri, kuko ku bwazo amajambo yamakurikirwa n'ibikorwa bikorwa n'izo ndongozi z'umugambwe za CNDD FDD muri komine Giharo. Basaba abajejwe intwaro n'igipolisi gukurikiranira hagufi umutekano w'abanywanyi babo. Mu mwaka uheze abanywanyi batari munsi ya 6 bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi baragandaguwe, co kimwe na komiseri w'igipolisi muri iyo komine Japhet Mukeshimana yari yatanguye amatohoza kuri ubwo bwicanyi. Uwo akaba yaricishijwe igipanga mw'ijoro ryo kuwa 2 Nzero 2024. Izo ndongozi zibiri za CNDD FDD, Sylvain Nzikoruriho na Renova Hakizimana, baravuzwe ko bari inyuma y'ubwo bwicanyi ariko ntibigeze bakurikiranwa. Mu bantu bake bahagaritswe kubera ubwo bwicanyi inyuma y'ugukwegana cane harimwo umukuru w'imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD muri komine Musongati,
akaba n'umuyobozi w'indero muri iyo komine. Ariko amasoko ava muri uwo mugambwe CNDD-FDD avuga ko ivyo vyakozwe mu ntumbero yo gukingira abakoze ubwo bwicanyi. Nayo kandi mu yandi makuru hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu cacu nuko i Goma abantu batari munsi ya 30 bamaze gupfa, abandi nabo barenga 3,800 barafatwa n'akaranda k'urukushi rw'inkende muri Nord Kivu. Abatari munsi y'843 baramaze gufatwa na Mpox mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa RDC. Ni ivyashikirijwe n'uwurongoye intara y'ubuvuzi ya Nord Kivu. Yatomoye ko abantu 28 bamaze guhitanwa n'uwo mugira. Gaston Rubambo harongoye intara y'ubuvuzi yabivugiye mu nama yo kurabira hamwe uko umurindi wo kurandagata kw'iyo ndwara kwifashe, hakaba hari kuwa 19 Nyakanga guheze. Akaranda k'urukushi rw'inkende ntigahengeshanya guhungabanya uburere butandukanye bwa Kongo kuva gatanguye kwibonekeza muri Ruheshi guheze. Abantu 3,843 baramaze gusansumwa ko bafashwe nako muri abo 190 barakize nayo 28 barapfa. Huko akaba ariko yatomoye. Muri iyo nama Gaston Rubambo aherekejwe n'umurwi munini w'intara y'ubuvuzi n'abafasha mu gisata c'amagara y'abantu yamenyesheje ko ingingo zafashwe zitanguye gutanga umusaruro nubwo hakiri agahaze. Muri iki gihe biriko bigenda neza ntaco tuma umuntu agira ubwoba. Yagize ati muri iki gihe biriko bigenda neza ntaco tuma umuntu agira ubwoba. Dusaba ahubwo abanyagihugu kwivuza hakiri kare kandi birinde kwivura kuko bishobora gutuma ibintu bikomera. Abandi bagwayi bariko baravurwa neza. Uko akaba ariko vyashikirijwe na Gaston Rubambo. Igisagara ca Goma mu mugwa mukuru w'intara uracavugwamwo cane ico kiza, ukaba urimwo amazone 3 y'ubuvuzi, ni ukuvuga Goma, Karisimbi ndetse na Nyiragongo. Ico kiza carakwiragiye mu mazone 8 y'ubuvuzi ku mazone 38 aharurwa mu ntara za Nord Kivu. Amazone yakozweko cane akaba ari Goma, Karisimbi, Nyiragongo, Oicha, Katwa, Mutwanga, Mabararo ndetse na Masisi. Abajejwe igisata c'amagara y'abantu bafadikanije n'abafasha muri ico gisata barakorana mu ntumbero yo gutsimbataza ubushobozi bwo kuvura ndetse no guhimiriza muri ayo mazone. Amakambi y'impunzi, ni ukuvuga mu makambi y'impunzi abayabamwo basa n'abiyibagiza iyo ndwara. Jewe nama numva abantu bavuga ngo Mpox, ariko mvugishije ukuri nta na kimwe ndayiziko. Uko akaba ariko vyiganwa na Ayubusa Angelique, umwe mu bakenyezi bataye izabo. Ku rundi ruhande hari umwitwarariko cane muri iki gihe hatanguye umwaka w'ishure ku wa 2 Nyakanga 2024. Ukwegerana cane mu mashure bishobora gutuma ubwandu bwiyongera mu bana. Ingingo zo kwikingira ziboneka ko zidakwiye, ibituma bose bategerezwa gukura hasi bagatsimbataza ivyo guhimiriza ibikoresho vyo kwikingira navyo bigakwizwa. Mu ntumbero yo gutuza ico kiza, abanyagihugu bahamagarirwa kubahiriza bikwiye amabwiriza y'isuku bigishwa n'abajejwe amagara y'abantu. Muri izo ngingo hakaba harimwo gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni canke iminyota, kwirinda gukoranako n'abantu bafashwe n'uwo mugira wa Mpox no kwihutira kwitura amavuriro hakiboneka ibimenyetso vya mbere. Utwigoro turabandanya mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu no mu kuvura abagwayi mu maguru masha ashoboka. Nubwo abandura baguma bagwirirana, abajejwe amagara y'abantu bararemesha ko ingingo bafashe zo kurwanya ico kiza zizofasha, ariko bagashimikira ku kuba maso kw'abanyagihugu no guhagurukira cane ico kiza mu ntumbero yo kugituza. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.